mu kirundi ciza ngo mimi uhaguruka kandi ntutakaze umwete kandi ibintu birakuraba amajambo meza cyane bamwatuyeko urabona ko ari kamwemwe mwemwe umeze neza cyane Abeli yatanze 200,000 yamaze gutanga igihumbi ntanzi turu rimwe gira nangi yindi turu agaturu aya n'ayandi igihumbi kandi rero amafaranga n'umugisha attention aya mafaranga n'umugisha ukomeye cyane kuko Imana abakiyozo mu bene wacu ndabwira ukuri aya mafaranga mwisopa ejo muzosanga mwayandi naje ndayibona mwese naje yasaziro ngana yanjye Akazanya telefone karibu sha. Telefone kushalaye. Narizi ngo amuzaniye telefone ndupesi. Aya narandi gihumbi. Nayo ndayaheza ki mwizina ryawe. Sayera telefone nayahanda neza yabavuye. Imashaje bayatanze serani kubaza. Mu bisanzwe nta muntu avuga giturumbuka, haba hari impamvu imwe canke zibiri zatumye avuga. Uko umeze kose, uko usa kose, waba ikimuga, impumyi canke umusazi, vyanka vyakunda, haba hari impamvu wishije inyuma. Eka noneho igihugu cawe urimo wacisanzemo, aho uri, aho wicaye, aho uba, ivyo uriko uriyumvira, uko usa, uko umeze, uko uri kose, igihugu cawe kiragukeneye. Ivyo ubona igihugu gikeneye, Imana yashizeho kugira ngo ugire ico utunganije. Mu gihugu cyacu cy'u Burundi, iyo umwana avutse bamushyira ku rutaro bakamwereka mu buseruko, mu buraruko, mu burengero hamwe n'ibumanuko. Abavyeyi bakavuga ngo turakweretse Uburundi, ariko iyo bongera ko bati turakugabiye Uburundi, ico gituma dukura tuburaba nkaho umenga ntitububamo, ukamenga si ubwacu. Tumeze nk'abanyagihugu b'impunzi mu gihugu cyacu. Meda abahungu dukinisha nabo turabarya. Ibyo bintu jewe kugeza ahantu kubera ko uburyo umuntu yamamara muri sinema mwese murabizi, hariho kumupubiriya,
kumushyira ku Facebook ibintu byinshi ariko ariho mu bintu umushyira kuri Facebook mwifotoranije agaca agucira urubanza n'ijambo ry'Imana nimba muri soma ntiryemera abantu bacirana imanza nawe muri iyo ntabyo wabonye kubera kuza kubiyangiza rero benshi batwara gusaba amanya turuka twocira ubundi nk'ababesha tubikosha ntiwera abantu bose bagusaba sinema bitwereka ikibanza tubashyiraho ariko iyo babidusabye muri fone nandikako akazina ryasabye kwinjira muri sinema igihe mbonye ikibanza aca ndamuhamagara mbonye iyo bishobora aca ndamwakira nuko rero basikunda kwishimiriza urakoze hama rero ireko shima mimi nyambereye umuntu adasanzwe vrema jewe ngiye ndamushyira muri sinema ubwa mbere narabaye mutinya gatoya hama mu nyuma ndahurira n'ibisanga kubera ibisanga namwe mwagiye murabona umushinga nawe wenyene aramera nabi ngo namushire umugore muri sinema ndamwana ndaceceka kandi kubera ko twari mu bikorwa by'Imana dufashanya kuririmba indirimbo wewe nta akabona ukundi ucamuresha guho rero duhura n'ibisitaza byinshi abantu dusha muri sinema duhura n'ibisitaza ariko Imana ishimwe ko wewe wibuka ukibona tumuntu ndazi yarahuye n'ibisitaza zirakurusha muri sinema nuko ndagushimye kandi rero ngire ko jewe ndakunda umuntu ashimba narizi yuko ndakuza n'akandi ndabugabire ariko bica birangora gatoya kubera ndarindi ngo ejo ntari ni hafi ariko nashaka nakwemerere kuguterera ibihumbi amajana bakunda kujyamo iyo sho iyo mbonye inje simbereye kuboneka kubuza n'igitego arabizi nawe arabizi kandi arabishikije nawe nzi ubishitse gusa n'icyo cyo kujya ngo yazane ngo gusa jewe ngize imbere ndayishura esa nzakira ku banki ku izina ryanjye no ku izina rya BMT yose atavugira ijambo ngo bakeneye inoti ntubahera tugire Kristo mumbabarire dore ko meze n'intege muri jewe ubwa mbere sinzi abanyacubahiro bari ngaho kungene bagiye basumbasumbana byananiye kubamenya ariko nagira ndamutse gutya abanyakubahwa abaseneyaste muri ngaha abanyakubahwa abanyamakuru muri ngaha namwe banyakubahwa ba promoters muri ngaha namwe banyakubahwa bakunzi ba filime mwese mwagerageje mugahera ibyanyu mukaza gushigikira iyi nshuti yacu umukobwa wacu tugire amahoro n'Imana iba mu bikorwa byacu. Binini rero twebwe ntugushimire ariko nugirirwa amahirwe uzofashe umwe cyangwa babiri uzomudushimire mu gishingo cyacu. hama ku izina rya BMT nk'uko ubusanzwe yirongoye ampaye ijambo binini rero n'umukobwa twareze tumukuye mu maboko y'abandi ariko twari tumukuyeyo ariko nuko twabona yuko ashoboye kandi dukwiye gufatikanya n'abandi bose batwitanguriye mu gukuza impano yiwe. Mireye yatubereye umwana mwiza, yatubereye umwana agamburuka, hama nkaba namubwira nti kujya kuva bafise umwete turabonye yuko utari umunebwe ahubwo umwete wari ufise uyu munsi urawukomeje. Muri byo tukwifurije barutse rero akomansabe kado yadutwajije kugaganuke hamacu sabana n'utwara BMT nawe nyene ahaguruke tusabana n'umwana iyo nk'umufatanya ariko amafoto meza cyane kuca tuba amafoto de famille ibishimwe na BMT akagaganuke tukakakira neza tukagenda neza
barashaka kumenya ibyo mutanze ntibatambuka akabara bon bagira babitanye anyway bagira bikure abishira habona mumenyereye ko acarira reka ndamutege mikro yirinde nici basomere urazi wavuze ngo nta kirondotsi biriko bivuge muri make murakoze mirezi Prophète de reconnaissance, Mireille d'Alchimie, lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et t'agis. mu kirundi ciza ngo mimi guhaguruka kandi ntutakaze umwete kandi ibintu birakuraba amajambo meza cyane bamwatuye ko urabona ko ari kamwemwamwemwa umeze neza cyane muri make tugerageje gusigura hejuru hariko ikimenyetso cya Burundian Movies and Talent niyo nze y'iwacu aha hagati abakora sinema barabizi iki ni ikimenyetso abarealizateri bakoresha mu kwerekana ko filime kimwe bavuga action ego tugomvye kwerekana ikimenyetso cyerekana ko tumusohoye kamera nawe twibaza ko imurizo nicyo kimenyetso sikaye n'amajambo iruhande y'iki kimenyetso twagomba duhe twashyize ko n'akambere n'abandi abantu b'abagabo agabo nari nyine mana ariyo hanyuma rero mirimiyoye kugira ngo turangize umudigo yacu ndaho zoshika muri za Hollywood iki ni ikimenyetso kikwibutsa ko tuzohora twibuka yuko twabanye neza mu bikorwa byose twakoranye murakoze neza cyane tubamashi presidenti tubamashi cyane ariko kandi mimi ntabwo byatubwiye ko yiyumva nyuma yo guhabwa ikintu cyiza nk'iki Burundian Movies and Talent kwa envelope agafoto keza cyufatira ngaha wala Yesu ashimwe amen ndanezerewe cyane namwe muri jewe monezeko kora amasati rero ndashimiye cyane BMT n'ababyeyi banje nabivuze ndabashimiye cyane ibi byose mufise mu ruhare ndabakunda murabizi agira mupese uno munsi bisi yarazinze ni 550 aha barashobora kumucishizamo kugira karere turu kugira gatani ujana bakayira sindareza aracha mupesa abere yatanze 200,000 yamaze gutanga igihumbi ntanzi turu imwe gira nangi yindi turu agaturu aya n'ayandi igihumbi wala kandi rero aya mafaranga n'umugisha attention aya mafaranga n'umugisha ukomeye cyane kuko imana abakiyenzo ngo bene wacu ndabwije ukuri aya mafaranga mu isopa ejo muzosangamo ayandi nanjye ndayibona mu izina rya Yesu azorongana yanjye amitakoresha umwanya aya n'ayandi igihumbi akazanye telefone kari bushaka narizi ngo amuzaniye aya n'ayandi igihumbi nayone ndayahezaga mu izina rya Yesu n'ayahanda neza bayatanze senkani kubaza kuyatora muhira murakoze cyane umwanya
merci beaucoup kandi reka duhe trade master kanari nyuma twumvikane ari nyuma yo gukoresha umwanya oh my goodness twumvikane s'il te plaît yes nawe ni trade master umumenyerezi w'indirimbo umumenyerezi witwa neza cyane nawe nyine afise ikintu ashaka kugenda abwiye bibimiho Umucezi gatoyi akumvihete mbere bakakura mu kense tukuri ibihumbi ijana ntacyo bifasha. voilà amashi menshi iyo ni igisambaye Dread Master rero nawe nyine n'umumenyerezi w'amawuto w'indirimbo zigiye zitandukanye aba special sekira abikora neza cyane kuva muri Black Records abikora neza cyane nawe nyine ndazi n'umuntu mwiza amaze iminsi aronka ibiraka mwiyo cyane wamubise amazina y'ababyeyi ni Filemo hanyuma sinje kubatevya uko biri kose filme igizwe na parti zibiri audio n'amashusho ni ukuvuga yuko njye ndamwemereye kuri filime yiteguye gukora ndamwemereye zimwe gushyiramo muziki iki kintu uyu mwiranyuzi w'amawuto yavuze ni ikintu mudashobora kumenya uburemere bwacu nagira ndababwire yuko gukreya instrumentale muri filime si ibintu bafata ijoro rimwe mumere amashi Dread Master tudateze ndashimiye cyane Ineza Family uyu ni umuryango wanje urankunda urashigikira bashigikiye cyane muri byinshi ni ukuri kose n'ako gasurprise bangiriye Imana mwifuraho umugisha uretse n'ibyo bihumbi ijana hari n'akandi gasurprise babanje kungirira barambwira ngo mimi nturi wenyine turi kumwe ni ukuri ndabashimiye cyane muri amaboko yanje kubagira n'umugisha kandi ndabakunda kandi nzora ndabakunda ndashimiye cyane uyu musore avuye ngaha amainstrumentale aragoye byaranduhishije bimwe mutoshobora kumenya n'ababigufashije ndabashimiye cyane Ivan Pro na Chizo niyo bantu bagiye babifashamo rero icyakoze ndakimushimiye Imana umwishyure umugisha nakoresha umwanya yari afise ikiraka arambwira ngo mimi kubera yuko ngo nagushavuje hari ibintu yashavujemo ngo ndaje ngo ndabihebye ngo nje gusaba imbabazi rero ndamushimiye cyane kandi nimubone ngo ni make yaherekereje ijambo rikomeye ndazi yuko rya jambo yaherekeresheje rigiye kumva ko mu izina rya Yesu. Merci beaucoup reka duha akanya Elvis nawe nyine yihuse turacafise benshi cyane Elvis reka twakire Sabas agaragara gatoya Sabas nawe nyine uyu mugabo twahuye rimwe mu buzima nakunda kumwandikira mugabo nyaranzi umunsi umwe yarantumira muri yari pari yabereye mu rugo iwiwe twari twagiye turi benshi nza numva ngo yitwa Nkuru Nziza nanjye yitwa Nkuru Nziza uwo munsi naciye numva ibinyanyi umubiri wose nasanzwe ndamukunda nkakunda na filime ziwe sinari nzi ko no kuririmba aririmba arabizi ko namubwiye umunsi wa mbere duhura Sabas nawe nyine nibaza ko ni umunyamideli nomwita ko umunyamideli kuko arambika abantu batari bake muri filime mu mariage imanza ziba zitandukanye uca ubibona no mu nyambaro ziwe uca umenga avera muri Nigeria reka tumuha akanya nawe izo noti turazikeneye tuzige ko nimire neza ubwa mbere na mbere ndashima Imana ukuntu nasanze bino birori bino Lancement filime ya Mimi ari ibintu biteye igomwe hari umuntu twavuganye mu gatondo arambwira ngo maze iminsi ndamusengera ngo kandi biraza kugenda neza icyanezereye yavuze ijambo rikomeye ngo aramubwira ngo Nyarucari azova mu ihanga rero ibyo nibaza ko abyakiriye Nyarucari azova mu ihanga
hanyuma jewe icyo nshaka kumuha ntabwo ari ikintu kinini cyane ariko si na gito. Abantu dukora bino bikorwa turavuga cyane kuko ibikorwa bisaba kwiyumvira, noneho nk'ubu murabona yuko yaramaze iminsi ariko aragira imiti gito ya lancement ndazi ko yararushe cyane. Ndifuza yuko afata umwanya wo kuruhuka. Muri uwo mwanya wo kuruhuka ntabwo azohitamo kuja kuri plage, ntabwo azohitamo kuja l'intérieur du pays kugira ngo aruhuke. Jewe ico gikorwa n'uburyo buzokora nzobugura, ariko ndashaka kubona amafoto urumutse ndacara ahantu ufungure ushaka umiriza reka tubaze ashaka uruhukira ushaka hehe utonda sepeje ya mata sawa rondera sepeje umunsi uwo ari wo wose usimbira ikigali uvuga ati nayonse canke passport canke laissez passer uzoca umbwira uruhuko kubera bino bikorwa biraruhisha kandi n'abandi muze muribuka kuruhuka kuko hari igihe muzorinda kubishuza uzoca ukibasi bino bikorwa biraruhisha cyane ukafasha akanya utarose akanya ko kuruhuka ngo wiyiteho wosa rero ndazi yuko good Vale. Amashimisha taratuka amashimisha. Amashimisha menshi. Menshi bima. Menshi. Nitwa Ninazwe Pacis. Nkaba nkora muri zone Kamenge. Nashaka Mimi Mireye. Nzomukorera identité complète na attestation de résidence hanyuma ndamuhigire n'umuntu wo muri pafe kuko dusanzwe dukorana amuronderera sepejere yemwe nambona ko ndarusha nari maze iminsi ndushe cyane numva nshaka kuruhuka pe rero yeretswe n'umukozi w'Imana twarose CPG twarose amafaranga yo kurira ku Gisenyi mu Rwanda turakeneye déplacement ibi navyo genda muri twegerane oya dushaka ibi atogenda neza urafise ijambo ukurikiranye n'ibitaro bindi turimo kuba turashaka serivisi naganze umurondera uzomufasha kurondera pasiporo yabonetse uzomuhirira byose yabonetse je nanje nzotanga amahera yo kuyigura bose bashimwe kandi bagenda nezerewe cyane kuno munsi tugamije ibihe jewe rero nanje namwemereye inka ubwa mbere ariko imbere yuko narayimuha uno munsi nanamutegurira kandi kaganuke kuko ndamukunda rero bantu bakazane irabasimbanye banyarukije Elvis urabona ko yambaye kositimu nziza n'isana nziza kamenge ariko kimwe kumwe abakurusha twari mu bintu byiwe hanyuma sinzikora kumwisha kabushi acha kaona kama nako mwana raho yatubona surprise akiwawe mwana kutse hanyuma rero ijambo nagomba mweretse nagomba ntere intege abantu mwese mukina filime ndundi naho mwene muri mwenyene ni muri mwenyene turabashyigikiye kandi cyane jewe mukondera muri Mireye naciye ku baririmbyi benshi baba muzi natubona mutora rero muvuganye muri mwenyene mushishikare turabamwajije cyane hanyuma hari undi muntu nari narakunze kuva kera ndifuza guhura nawe ndamubura rero uno munsi namubonye ngirirwa amahirwe yo kumubona rero ko namubonye nkagirirwa amahirwe yo kumubona nta ngorope nazanye mwamubona muhifana yitwa Kesi ashike hano yitwa Kesi uburyo mbere tubonanye ndamukunda cyane
twise abamuhaye akantu mwitonde abamuhaye akantu hari umuntu witwa Anita ari ngaha hari umuntu witwa Anita ari ngaha nawe nyine yakozweko n'ibikorwa byiza bya Mimi Anita yambaye agakanzu keza umwana mwiza bala shogomanga pole kuga hotaro karibu cyane ashimwe cyane kandi ndanezerewe cyane kubona Mimi igeze hano je ndishimye sinzi ko nobibabwira nukuvuga sinzi ko nobivuga pe nta n'amagambo menshi mfise nukuri mpagaze ngaha kubwo gushimira Mimi yarankoze ku mutima cyane yarankoreye ibintu ntari niteze Mimi namubonye rimwe rizima umunsi umwe aje kuntegera ku kibuga cy'indege n'abagenzi be bo muri Neza Family nukuvuga abagenzi bari kumwe ntabona arazi nukuri yarankoze ku mutima Yesu amugirire neza Mimi ndagukunda cyane kubw'ibyo njyewe mu mwanya ntacyo mfise ni umuhungu nyene ariko ndafise umukunzi wanje yifuza kumushimira ku bintu yabonye yadukoreye kuri uwo munsi uri hejuru nanyaruke ndabona urukundo kubayitari ariko maze kumva ko nimaze presenta filime yo kuri uno munsi navuze niko biri kose abantu bo muri Ineza hari ibyo badukorera cyiza ni rero kubw'iwanje ntegereza ko ntuboneka Mimi turabukunda kandi Ineza turabakunda cyane ikindi nashaka kuvuga ko nabonye n'umugisha kuko nahahuriye na mushiki wanje Moni ngenda bereke mushikanje Moni yandigira ngaha shaka ko igira hafi nabanguke kongore nabanguke bana doya barindikazisha oyo masari kuna mwenya mushikanje kandi numvise ngegabona guhura nawe hano nibaza ko nawe arabizi ndamukunda cyane hanyuma rero nta byishimo mva novuga Kersi nawe nahoze ndamwandikira hariya Ngozi ariko nabyo nakumubona kandi no kuvuga kimwe gusa twagomba tugutera intege mu by'ukuri Bibiliya iravuga ngo iyatanguje igikorwa cyiza muri twe n'izo bisoze birasabwa gusa ko umuntu akora intambuko ibisigaye Imana nayo iraziguterera rero mu by'ukuri sinaniteze muri ibi ko bigenda uko ariko natwe turagutereye ibihumbi 500 mugeza gute merci beaucoup voilà babangutse rero abo muri best family best family nabo nyine barafise ibyo bashaka kuvuga sivuga byinshi uyu yitwa Mwanyegejwe je namutaziriye bright light hama turi kumwe navuga mu muryango myinshi muri Ineza turi kumwe sivyo gabaye neza turi kumwe no mu wundi muryango watumye tumenyana witwa Blessed Friend Family in love more than before uwo muryango iyo twamenyaniye ngo kandi turabona n'umuntu yavuye kure cyane Ingozi ndamusabye gucurahira kiwe mutama zawuro mucurahira cyane
niwe yanzanye ni dadi wanje ndamukunda. hari ijambo rihurira ko na Mimi riri mu migani 11:25 ivuga ngo umutima utanga uzototahara kandi uvomera abandi azovomerwa nawe. Natwe muri Lancement family turashimye cyane yagiye ko ndazi yuko tutazobura ibihumbi 100 byo kumuterera wala igikorwa na kimwe cyane atarashiramwo. Imana imwezagire cyane. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mu bisanzwe nta muntu avuka giturumbuka, haba hari impamvu imwe canke zibiri zatumye avuka. Uko umeze kose, uko usa kose, waba ikimuga, impumyi canke umusazi, vyanka vyakunda, haba hari impamvu yishije inyuma. Eka noneho igihugu cawe urimo wacisanzemo, aho uri, aho wicaye, aho uba, ivyo uriko uriyumvira, uko usa, uko umeze, uko uri kose, igihugu cyawe kiragukeneye. Ivyo ubona igihugu gikeneye, Imana yashyizeho kugira ngo ugire ico utunganije. Mu gihugu cyacu c'u Burundi, iyo umwana avutse bamushyira ku rutaro bakamwereka mu buseruko, mu buraruko, mu burengero hamwe no mu manuko. Abavyeyi bakavuga ngo turakweretse Uburundi, ariko iyo bongera ko bati turakugabiye Uburundi, ico gituma dukura tuburaba nkaho umenga ntitububamo, ukamenga si ubwacu. Tumeze nk'abanyagihugu b'impunzi mu gihugu cacu. Mwatanze umwanya wanyu, mwatanze byinshi, nukuri numva amayemusyo ariko arazogamo, ariko Imana iraza kumfasha. Ku isi haracyari abantu bafite urukundo, musizemo ideni ryo gukunda, icoma nanje nkazitangira abandi, icoma nanje nkazogira urukundo nkamwe. Nukuri ndabashimiye, umwe wese mu cyubahiro ciwe ndamushimiye. Ndashimiye cyane benshi cyane bagiye bashigikira, abashigikiye kugira ngo ino Lancement ishobore kuba. Ndashimira cyane uburongozi bwa Bollywood industry, nubwo butashoboye gushika ngaha, bwaramfashije, bwaranterera ivyumviro, aho bari bumva yuko ndabashimiye. Ndashimiye cyane umuntu wese n'uwampaye 1000 cy'amarundi yumva yuko ndamushimiye. Bene data, rya jambo rivuga ngo umuntu agirwa n'uyundi, rya jambo rivuga ngo umuntu agirwa n'uyundi, cy'ukuri naraye ndaribonye. Ubwihari uzokora ibyiza, Imana ikigutije imyemu zo guhema, uzokora iciza, uzokora ikibi neza yaheze. Rero ndabashimiye cyane,
mumenga novuga umuntu wese mu izina ryiwe ariko kubw'umwanya ntibyokunda ariko mwumve ko ndabakunda mwumve ko ndabakunda cyane mwumve yuko mufise icyo muzontuma nzogamburuka umuntu wese cyazontuma nzogamburuka Imana ikishoboje ikamu ubuzima mwumve yuko ndo wanyu namwe murabanze kuko nta muntu ashobora kuguha umwanya we atagukunda ibyo ndagisubiyemo umwanya mwampaye koko byanyeretse yuko munkunda nari umuntu muto cyane atanaragera ariko kubona abantu bangana nk'uku kuza kunshigikira jewe sabasi niba nzibitse arabivuga ngo nyarucara azova mw'ihanga ndacyari umwana muto cyane kuza kunshigikira jewe nabihaye uburemere bwabo undi mutoshobora kumenya rero kuvuga menshi siko kuyamara kangarurize ngaha shimira cyane abakinyi ndabashimiye bivuye ku mutima wanje abakinyi amahoro ari principale papa mbombo David uno yitwa David yafashije ibintu byinshi cyane wumve ko ngushimiye papa mbombo yaritanze sinzi ingene novuga abakinyi principale bose abakinyi b'abanyeshure buri mukinyi wese abari ngaha n'abatasi mwumve ko ndabashimiye ndashimiye cyane abakinyi b'amareresi mwashoboye kuza kunshigikira Imana wo mwijuru ibahe umugisha ndashimiye cyane abagenzi banje bari hano abenshi nababonye hari abo ndiko ndabona nkamvuga ati si bino bintu bya filime byo kuko si benshi barabitahura ariko kubw'urukundo bankunda baje kunshigikira ni ukuri Imana wo mwijuru ibahe umugisha fofo Imana iguhe umugisha naryoha kukubona byasiko niyangana ndabivuze Fofo Alice n'umugabo wa Fofo Beki numve ko ndabashimiye cyane mwese uno muvyeyi yashoboye kuza kudutera itegisi namumenye basi nanyibwire tumenyane Yesu nashimwe amazina banyita Muri bisanzwe uri umusinyasite ndakunda filime nagumye nshaka kumumenya none ndabwira kumumenya Imana ishimwe ndashimiye cyane mama wanje yari mama yaritanze ntitwari tuzinanye ariko yaritanze nyine nk'uko ari igikorwa cy'umukobwa wiwe ndabigushimiye cyane mwese mwumve yuko basi ndabashimiye sibyo kandi mu biha agaciro simvuga ijambo ntaryumviriye ko bitangoye iri jambo ndababwiye rivuye ku mutima wanje ndabakunda kandi ineza munyeretse ndayanditse indani umutima wanje ibyo ni munsizemo byo gukunda Imana wo mwijuru izofasha nagishure nanje nzokwitangira abandi nanje nzofasha abandi niho nzoba ndabashimiye bikwiriye murakoze rero reka subize umwanya abawumpaye ndangije ndabashimira mufashe basi nifashe basi ntaragakorasi kamwe hanyuma basha badufasha umuntu adusengere dutahe kuko ni hatari nawe cyano tuzoyisanga filme mumbabarire filme muzoyisanga kuri Mimi Michael Office izoja ko ku munsi wa kabiri no 25 niho muzoyisanga kaze muzoyira muri benshi muzoyishare isaha sinzi niba nyama yatashe menga ni kenzo ya muzobimenyesha nuko ashaka kuririmba ndaguha imisego kumera sawa twagiye isi n'ibizaba n'ijuru rikabaho uwizera azabona ayo masezerano isi n'ibizaba n'ijuru rikabaho uwizera azabona ayo masezerano
twese tuvuga ko gusaba ari dusenga isi n'ibizabaho n'ijuru rikabaho uwizera azabona ayo masezerano ibi bintu ni Yesu yabikoze turanezerewe amashyi tutahanze ibi bintu ni Yesu yabikoze turanezerewe ibi bintu ni Yesu yabikoze turanezerewe ibi bintu ni byiza haleluya ibi bintu ni byiza ataradushira mu biganza by'Imana reka tuze dushimire abantu baje ngaha turadushimire kandi